Regardez. Aya makuru n'ubusesanguzi reka tubuhere mu isanganya rikomeye cyane, isanganya ry'akataraboneka ariko Felix Chilombo Tshisekedi mukuru w'igihugu ca Kongo akaba atahasize ubuzima, ariko rikaba ryari isanganya ryakozwe n'imiduga iherekeje Tshisekedi, ndavuga iyiri imbere n'iyiri hagati, ariko umuduga wari urimwo Tshisekedi ukaba warusimvye, ndavuga ama pick up yirengeje ibarabara mu nzira zidasobanutse, imiduga ikurikira irasekana iyindi irakurikira ija hanze y'ikaburimbo. Aha ni mu gihe atamusozi atamumanuko uhari ngo canke ngo umudugo. Bamwe benshi bakunda gutahura n'ingoga vy'amangetengete bashoboye guca birukira kuvuga ngo Tshisekedi yatewe ivyo biti gipande ngo igipasu ngo kipasu, abakongomani bo niko bariko baravuga, abandi nabo nibindi byinshi bidasobanutse, mu gihe ibijanye n'amangetengete n'ibindi byinshi bitemewe imbere y'amategeko. Ariko agwanda bamenyeshe ko Tshisekedi cortege yiwe mu ncamake ava Kananga nkuko mwari musanzwe mubizi, yarafise ibikorwa bigera kuri 4 aho yagendeye yuguruye universite y'Ikananga, nayo turaje tuyigaruke ko gato kuko iri mu biriko biravugisha abantu benshi, aho bariko barakompara cyane cyane iyo universite kwa Kabila no kwa Tshisekedi. Avuye kuri universite ya Kananga yagendeye ahantu hahingurirwa amabuye, bagabanya amabuye mato mato, naho Burundi turahafise kandi si hamwe si hatatu, aho basanzwe bamenagura ni ihinguriro rimenagura amabuye kayagira mato akavamwa ajya y'amakaburimbo, akora mu nyubako z'ikaburimbo, mu nyubako z'imiferege, mu nyubako z'ibiraro, amapieto, amavehicule n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Amaze kuva ngaho yagendeye ahandi hantu abashinwa bariko barubaka ibarabara ngo ibirometero 200, aho mbere baramugaragarije bisi ngo izoza irahagenda iminota 5 mu gihe bahora bahagenda ikiringo c'umunsi canke igice c'umunsi. Urumva ngo urugendo rwa rusanzwe ari rubi kuri iryo barabara, mbere ntihenze ni barabara ngo rihuza Kongo na Angola, mungerageje kudomako neza na neza. Inyuma ya runo rugendo n'amasanganya yagiye aherekeje urugendo rwa Tshisekedi, turarabira hamwe ibiri muri Maroc, ahabereye Kane yatwawe na Senegal. Bivugwa ko Kane ishoboye gusubirwamwo canke bakambura igikombe bahaye Senegal bakagiha Maroc. Ibi nibindi ni nyuma ya kano karuhuko. Yes, ikaze imbere ko twinjira mu idonido, reka mbanze ndabaramutse bakunzi ba Free Podcast TV. Ndizera ko muguwe neza, mumerewe neza mu miryango yanyu, amagara, ubuzima no mu mifuko vyifashe neza. Ndabakengurukira mwe mukurikirana ibiganiro muri mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi, muri karere ka EAC, Afrika, Asia, Oceani, Amerika, eka n'ibihugu vy'Iburayi. Ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuri no mugoroba, genekerezo ni 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Reka duhere kuri no reresi haba tuce twinjira mwido nido. Ebungwaruka yebuzambi wanyu zambi wanyu la route est là asphaltée. Regardez. On a évacué des corps.
Vraiment en tout cas. C'est. Hey, Zambi wanyu. Bantu mbashike bana betu. Tocha pembeni ubi yetu gani? Kiki papa tocha pembeni. Oh, vraiment en tout cas. Tika no téléphone. Aïe. Hey, papa wanyu. Motema pasi. Vraiment en tout cas, motema pasi. Motema pasi. Motema pasi ebaluka ke mama na ngatala ndenge mutu ke ekomi. Hey. Vraiment en tout cas. C'est mon sauter Oui. Yes, nkuko namwe muheje kuvyibonera muri kano kareresi twifashishije. Ireresi ni ndende ariko sinayikoresha hano kuko haragera aho bimwe biba bigana mu bisanzwe bujijwe ko dushira hano ku rubuga rwa YouTube. Uko muheje kuvyibonera rero naramaze kubemerera ndongera ndemanga ko ntazigira ndabazanira amakuru y'ibihuha fuma nihorera canke nkaraba ibindi nkora aho noza nkatsa kamera nje kubazanira amakuru y'ibihuha. Ireresi igaragaza ngene igaragaza ivyabaye mu isanganya kuko sinovuga ngo kungene byagenze kuko ntawe ari karafilma live ariko uko niko byagenze. Imiduga murabona yiri murabona kungene bako baragerageza kugwana bara kungene borokora abari mu miduga bo bagihema ariko murabona ko atari sanganya gyoroshe habaye collision idasanzwe cyane aho ama pick up yijugunye amarandre kwizera arijugunya n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko dukenguruke kandi dushima Imana ko his excellence cyangwa son excellence wa leta ya RDC akiri muzima kandi agihema kandi Imana ikikomeza kumutiza imbaraga zo kugwana nizo mbwebwe za sarambwe zo hakurya ya Kanyaru. Ubu tubivuga neza na neza tubizi dushiza amanga na twomba tugakora ko M23 ubu turazi kari RDF turazi ko ari inkotanyi. Ni kenshi twabivuze abanyarwanda bakaza nishavu ryinshi bakadutuka mu commentaire muvuga ivyo mutazi sinzi kuna kuriya ariko ndibaza ko kujya mwagira inguvu n'imbaraga zo kuza mu commentaire kudutuka ko tukurabavugira igihugu cy'u Rwanda tuko turabavugira RDF tuko turabavugira inkotanyi tuko turabavugira ibinabiriya ubu ndibaza ko mwogira izo mbaraga nyene mwakoresha mu kudutuka mukagaruka mukavuga ati nukuri muri abantu b'abagabo mwavuga ukuri ntimwarira ubusema ahubwo natwe avuga ko turi nk'abanyarwanda twarari ivyatsi twaramaramaye ubu ntitukironka ayo ducira nayo tumira ariko ibi ndabibutse ko bikora abantu b'abagabo gusa. Abantu bibijwanga canke abantu babandi Paul Kagame yama yavuze ntibashoboye kurenguka bavuga ati je m'excuse kuko nararengereye ariko narababwiye ati aho no bashikiriza inkuru z'imishusho canke inkuru zo kurondera ama views no fuma nicara nkasinzira. Reka rero twifatika tukiri nyene muri ibi bijanye n'urugendo rwa Tshisekedi. Murabizi neza ko Université do Kananga niyo yarisije ajour kuva ku munsi wahiga yejo twarabonye na ba Steve Wembi babivuga ngo nimureke guharatarisha ugo rugendo n'ibindi vyinshi. Eka batavuga rumwe bose na leta ya Tshisekedi bose baragaragaza ko bafise agashavu ariko agashavu nagiye kumenya aho gaturuka. Abatavuga rumwe na leta ya Tshisekedi nabasanzwe bayoboka uwo bita kari umuhisi ariko muri ano mango jewe gushika uno munsi murabizi ko ntarakora ikiganiro kivuga ku vy'imfu za Kabila kuko ndarindiriye n'imiburiburi ivyegereza ko bigana ko ari ukuri ariko abapfuye bobo barapfuye kandi benshi cyane ariho naho hava ukwibaza ko ni
kubera iki baciye bava muri Uvira akataraganya niko iki baciye bava muri Ruvira bataraririye ataza condition barindiriye ngo za inarmenetre ngo iki gisirikare ataho kecegamiye nibiki hajya ahantu harimo aba personality nkuko bariko barabivuga murabona ko bariko baragaragaza aba colonel aba general n'abandi benshi bo mapete ahanitse bo mu gisirikare ca RDF c'u Rwanda murumva ko benshi bamwe bariko baranemeza ko yapfuye Joseph Kabila ba Wiringoma barabandi benshi bagenda batandukanye ariko Jesse ndaronka ivyemeza neza kugira nje gukora iyo nkuru ariko iruhande y'ivyo nivyo tubuza ko tubashikiriza kino kintu kijanye na Kabila na Tshisekedi ni comparaison bagize iyo comparaison nayo si yindi iri kuri ano mafoto ndapostinga ifoto zibiri ya mbere yinshize hano ni foto ya Université do Kananga ku ntwaro y'imyaka 18 ya Joseph Kabila iyindi universite nshizeho ni Université ya Kananga iraye yuguruwe ku mugaragaro na Felix Chirombo Tshisekedi ngo ku manda yiwe y'imyaka indwi gusa ngo sivyo gusa Felix Chirombo amaze gukora mu myaka mike amaze ngo nuko gusa benshi niko bavuga ndakotinga ngo nuko gusa bagiye kwitambika Tshisekedi yaje kongiri mu bihe bitoroshe ariko Tshisekedi ngo arasanzwe afite imigambi myinshi ariyo yiyo nyene mubona ngo izo mbwebwe zasarambwe benshi ngo bace birukira kurangura muri Goma na nutundi duce barimwo cyane cyane ivyo vy'amabarabara murabizi ko Kongo isanzwe ifite amabarabara gwaye biturabizi twese naho ari gihugu kinini ya cyane giteye imbere ngira aka gace kino ko muri este karagoranye cyane kugira bahashira amabarabara agezweho ateye imbere ariko hamwe n'ivyo benshi barashingira intahe ko Tshisekedi hamwe n'ivyo bamwagiriza byo kunyuruza amafaranga n'ibindi byinshi murabimunsi gugutuka nta gutorera bamwe baramushingira intahe tugaruke rero tuve kuri no nkuru y'urugendo rwa Tshisekedi amasanganya na comparaison ya Chirombo na Kabila tuje kuri iyi nkuru yagaca mugongo ndavuga na gaca mugongo kuko uravye amategeko ya CAF n'amategeko ngo ya code nago ya code penale ibiye bijanye n'umupira iki gikombe ca Senegal birashoboka kikimukira mu kirimba c'umugwi wa Maroc vyifashe gute aha ni mu gihe mwarabonye mu biganiro twakoze bica kuri no rubuga ducishamwo ama celebration ya Egypte Algerie n'ibindi bihugu byinshi mwisi za Dubai n'ahandi henshi ibihugu byinshi by'abarabu byarahimbariwe intsinzi ya Senegal atari uko bikunda Senegal ahubwo ari uko ngo twagiye gusanga bisanzwe bitavuga rumwe na Maroc rero Maroc agashavu karaduze ndabibutse ko hari na video tutarekure gushira kuri YouTube kuko Kane na CAF na FIFA bamaze gutanga itegeko ko iyo video igaragaye kuri YouTube iyo video irimwo baca bayimanura canke bayifuta bakayikura kuri YouTube canke bagusone bakakubwira ishire muri mode privé canke bonyene bakayishira muri mode privé inyuma yaho rero ishavu ryaraduze murabizi ko muri finale habaye vyinshi abataravye match ndaje ndabibabwire umuavoka rero arongoye Club des Avocats Marocains urumva ne wasarukira abavoka bo muri Maroc yase kumaramara amaramaze n'igihugu ciwe yarahagurutse atwara ibirego ubu rero akaba ari muri conseil iri kiriga amategeko ngo barondere ikosa boha Senegal kugira bashobore kuyaka ico gikombe umuavoka nawe sundi yitwa Muhad El Ajouti uyu rero akaba ari we abangamiye igikombe Senegal yamaze kubika mu bwami bwayo bisungiki amakosa arahari n'ibihano birahari ariko turavye ivyo we yasohotse avuga bwira ikinyamakuru citwa le 360 ngira murakizi abakunda kora amakuru mpuzamahanga yavuze mpere kuri conclusion yiwe we yavuze ati twisunze ivyanditse ngo selon les écritures de la CAF ngo twisunze ivyanditse muri CAF mu mategeko ya CAF igikombe kirakwa Senegal gihabwe Maroc ariko benshi bakavuga ati no Senegal zo bitagira abavoka canke abandi bavoka n'ibindi bihugu nkuko mwabonye ha celebra za Egypte n'ibindi bongira nabo barategekanya guca babizamwo baze baburanire Senegal kuko hari amakosa agaragara kara amakosa mugabo bataya kwije neza na neza ikosa rya mbere rituma iyi equipe yakwa igikombe nuko umugwi usohoka mu kibuga ukaja hanze match tarahera atari na mita mu ncamake abakinyi bamaze kwinjira mu kibuga basohoka aruko ari première mita ijya minota 45 ya mbere barasohoka hanyuma bakagaruka
hanyuma bakongera bagasohoka match iheze canke bariko bariga ivya prolongation hari gihe bagoma mu kibuga canke ivyo vy'ama penalty rero murabizi ko umugwi wa Senegal barawimye penalty baranareklama VAR umu arbitre aranka kuja kuraba muri VAR ariko ku ruhande rwa Maroc yaciye abaha penalty avuye kuraba VAR. Iyo penalty bamaze kuyitera Maroc yaranayinaniwe mwarabibonye ariko umugwi wa Senegal nka wose ndavuze nka wose si wose umugwi wa Senegal wose waciye usohoka igituma atari nka wose nuko Sadio Mane yaciye aguma mu kibuga niwe yahaye morale equipe niwe benshi base ba felicise mbere mu gishingo ca Senegal bavuze intwari ya Senegal ni Sadio Mane yakoze ibintu by'abagabo kuko iyo yareka abakinyi abagiye abako equipe biwe bakaguma hanze yari kuba forfait ndaza ndabishikeko kuko musohotse iyi match mamuyitsinzwe forfait nkuko mutaje baca bandika 3-0 3-0 ndaje ndababwira n'ibindi bihano bikurikira inyuma yaho baba bamaze kwandika 3-0 ariko siko byagenze Mane yarahagaze mu kibuga arakoma indora arasubira gushika abakinyi abariko bararangira gushika muri vestiaire bose baragaruka mu kibuga birangira batsinze kimwe kubusa bahabwa igikombe ubu kiri mu bwami bwa equipe ya Senegal. Ibikurikira rero ni ibiki nuko iryo kosa article yaryo iryo kosa muri article yaryo y'ijana na 48 akaburungu rimwe hamwe ngo no kuri 86 muri CDC code de procédure pénale iryo kosa rero niryo bashatse kogera ko ngo ko equipe yasohotse match en plein match atamu arbitre kuko baragaruka mu itegeko rya gatandatu article ya gatandatu y'ibijanye na CAF baravuga na CAF ekane mu mupira w'amaguru muri rusangi hano baravuga ko arbitre ari we juge wa nyuma wa match ni wa decide ko match hagarara ni washiraho pause ni wavuga ati rabo mu gardi minota 3 musohore zana brancard zana ambulance umukinya arapfuye umukinyi ni muzima arbitre niwe abavise ijambo rya nyuma mu kibuga ariko rero hano kubijanye n'abiza amategeko baravuga ko abakinyi bose batasohotse iyo yabaye obstacle kuko iyo bihendana Mane akava mu kibuga baba bahejeje gusubiza igikombe muri Maroc ariko ikibazo gihari nuko Mane ngo yagumye mu kibuga rero aha hari condition yuko bibananiye ko bagisubiza muri iyo nzira barashoboye kuhejua le match en cas d'erreur grave ya arbitrage kugira match isubire ibe hejoué murumva ko icambere bagomba kogera ko kidafite uburemere mu gihe bose baba bafise abavoka bazi kuburana ariko ngo mu gihe vyogira uburemere bogisubiza hanyuma n'iryari match isubigwamwe kuko benshi bakora baravuga ati inama yakoranye no munsi genekezo ya 27 kuri no munsi nke tuko turakora no makuru ariko verdict izosohoka ngo ku munsi wejo ubucamanza nyezina ibyo bivuye mu mwihwezo bizosotangwa ku munsi wejo no tuzomenya ko igikombe gihabwa Maroc canke kiguma muri Senegal canke Coupe d'Afrique bayisubiramwo i Maroc canke barondera ikindi gihugu bakiniramwo kanatsinda ko mwabonye baguma bibana amaesuime hari gitsure muri bakabakinyi abafana ba Senegal burutse bakagwana n'abastadier bajya abantu bacunga imitekano bajya basanzwe bakora ama service muri stade bababuza kwinjira mu kibuga n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye uko niko biri mu gihe muri Senegal bobo bavuga ati ikikombe ntaco dusubiza naganda babwire ko iyo rero ikosa ryo gusohoka mu kibuga ribafashe babaha forfait bakabaha 3 kubusa direct d'office hanyuma niba ari finale ico gikombe kigahabwa iyo equipe mu gihe abatari finale ari mu ma eliminatoire muca mu perdre championnat yose hama igikurikira muca muriha amande y'ibihumbi 200 vy'amadolari mugaca mwongera mugafungirwa kane zibiri mutazikina bisigura kane ya 2025 kane kurikira na kane kurikira mu gihe mufashwe n'iryo tegeko ryuko mwisohoye mu kibuga dusenge rero Senegal ntibahave bavyemeza kuko hariho 98% vyemeza ko neza ico gikombe bashe kugiha Maroc kanatsinda ko mwabonye mukuru wa FIFA yaragendeye Maroc imbere ko match iba mwarabonye muri ubwugamo bw'iteka bashavura bananiwe penalty mwarabonye kungera umwami
mu prince no mu bofre wiwe bankaguja gutanga coupe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye mwarabonye ko hariho icuka Maroc yari yamaze kugura kiriya gikombe rero biranashoboka ko izi nguvu zose zo gusubira kwiga amakosa yaranze kane byo ariko barategwa n'ico gitsure dusengere Senegal ntitahe imaramara ndabakengurukire rero mwe mu dahengeshanya kurikirana ibiganiro vya Free Podcast TV ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza hanyuma ntisibagira kubabwira mugometse kwihanganira ijwi ryanje n'inyifato zo muri uno mwanya ntamerewe neza ariko hamwe n'Imana ndiko ndagira effort nico gituma ntashaka kuguma ndyamye ngo ndegarege cyane nico gituma nemera nkaza tugakora kugira turabe ko hamwe n'umwanya noteba nkamenyereramwo murakoze mugire umuhinga mu mwiza ciao ciao